iyo bigeze ku gihe iyo ngwara yaragufashe urumva ntibashobora kuyirandura kandi ntishobora no gukira. TKT twige kandi twigishanye, iki ni kiganiro mushikizwa na Ferdinand BANGIRINAMA. Iki kiganiro cy'uno munsi nkaba ngiye kuvuga ku byerekeye ukuntu umuntu yokwitaho yozigama amagara yiwe. Ubu rero nkaba ngiye gutangura ku kintu bita incanco. No kuvuga umuntu wese abakeneye incanco cyane cyane muri aya majambere tugezemo, kuko iyo witeye incanco canke inkingo bituma hari ingwara zimwe zimwe udashobora kugwara muri kazoza. Ibyo birashobora gukorwa, hariho izitangwa ku bana, hariho n'izitangwa ku bakuze, n'izitangwa kuri bose. Rimwe kenshi na kenshi ugiye kwa muganga wogerageza ukahishuka, ukabwira muganga izo wafashe n'izo utafashe, ukagenda utwaye na fish, icyo bita medical record, vaccination record, kugira arabe izo ufise n'izo udafise, kugira ntizize have zigucika mu nyuma uzosanga ugiye kwivuza kubera utikingiye. Hariho cyane cyane aho bifasha cyane, ndabaha nk'akarorero, hariho nk'ingwara bavuga za ntuzeye z'igitigu, umwijima mu kinyarwanda, nka hepatite B. Ni ingwara bacandaka bakagukingira neza ntuzopfe warayigwaye, mugabo igufashe ntibishoboka yuko bayikuvura. Urumva hari ikintu kimwe baba bagukingiye. Kwikingiza ni ikintu cya mbere twotangurirako. Hanyuma igikurikira, hariho icyo bavuga ati rimwe na rimwe ni vyiza kwa mugenda kwa muganga kugira ngo bagupime hanyuma banagukingi, hama basanze ingwara uyifise bayizibirire kure itaragufata. Ibyo byama bicungura ubuzima bw'abantu benshi. Iyo ugiye kwipimisha bakamenya yuko ufise ingwara, kenshi na kenshi bisaba yuko umuntu agenda kwa muganga nka rimwe mu mwaka kugira ngo barabe bati ko hari ingwara yoba afise canke ikiri kure bashobora kwizibira nka kare. Nk'ingwara za kanseri, iyo bayibonye hakiri mu ntango barayirandura n'umuzi, hama ukabukize gutyo nyuma. Muga ugiye waracerewe iraguhitana no kuri sindakubesha, iraguhitana. Ndabaye nk'akarorero nka kanseri y'iyinjiriro ry'igitereko, mu kinyarwanda bayita ngo ni kanseri y'inkondo y'umura. Iyo bayibonye hakiri kare barayirandura, muga ugiye waratevye iraguhitana, ntacyo baba bagikora. Cyo kimwe na kanseri yo muri prostate, iyo ugiye hakiri kare barayirandura ukabukize, muga waratevye ntiba bigikunze. Nka kanseri yo mu butumbutumbu, iyo bayibonye hakiri kare barayivura igakira, muga ugiye waratevye ntibigikira. Na kanseri yo muri estoma bayibonye ikiri mu ntango barayirandura. Nico gituma iyo umuntu agiye kugira mu zabukuru, cyane cyane nko mu myaka 40 50, ni rimwe na rimwe kugira azayisuzumisha ibyo bintu, kugira ngo ntihazogere igihe bizoshika ntibabe bakibivura babirandurana n'imitsi. Hanyuma ikindi kintu tugira ko kwa muganga no kwivuza, kwivuza hariho urashobora kujya kwa muganga ukivuza ingwara bakazikiza bugakira neza. Ikindi kintu cya nyuma ni iyo bigeze ku gihe iyo ngwara yaragufashe urumva ntibashobora kuyirandura kandi ntishobora no gukira. Naho nyene turi mu bihugu bikomeye, technology yaradufashije cyane rwose, kuko nk'akarorero hariho ingwara zimwe zidakira, muga iyo ufashe discipline ya muganga ukama ukurikiza impanuro, imiti ukayikurikiza kugira kubwiye, iyo ngwara muribanira ubuzima bwayo bwose, mbere ukazohitanwa n'urundi. Mugabo utumvirije amabwizwa ya muganga, udafashe imiti nk'uko muganga abikubwira, nukuri kwimanira guhitana. Izo ni nka za ngwara zitakira, nk'akarorero nka diabete. Diabete mashobora kwibanira ubuzima bwose mu gihe ukurikiza amategeko amabwire ya muganga, impanuro za muganga. Ingwara z'umutima, mu gihe ukurikiza impanuro za muganga muribanira n'ubuzima bwawe bwose. Mugabo utabikurikije impanuro za muganga, kenshi na kenshi biragoranira, ziraguhitana. Rero iyo ikaba ariyo nama nashaka kubagira no munsi, kubyerekeye uko umuntu yo kwitwara kubyerekeye ubuzima bwiwe.